kashima ariko imbere shima umuntu wese yoba tarakira umuntu wese yoba apfa gukurikira abantu ariko atagira ngwemuye twamubwira inama n'umunsi agenda ategura ajya dukorana no mu mashengero ariko hari abantu batari bakeyi mwaje turabahaye ikaze mwese muri iki gikorwa ijuru ryemera Yesu nashimwe nuko rero twese uko tungana turaciye bugufi imbere y'Imana turaciye bugufi imbere y'Imana. Imana ni niniya, Imana iraturuta, Imana irahambaye, ntiyari kureka amatanga y'Imana ariko kure Imana ituruta turemeye turinda kubyemera. Hanyuma ijambo ridushobora kuvuga ni rimwe gusa mu Byahishuwe Yohana igice cya 14 n'umurongo muzi neza. Byahishuwe Yohana igice cya 14 ku murongo wa 13. Dusome turanyarutsa abaja kure, turanyarutsa nditubatevya ko tubizi ko muza kujya kure. Igice cya 14 Byahishuwe mu rwa 13 niyo agira ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti andika uduhere none ayigwa abapfa bapfiriye kandi Muhemu aravuga ati egome ngo baruhuke ubutabe bwabo ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Haleluya. Muhemu aremeza ngo iki, Muhemu avuga ngo iki, ijuru ryarakuze. Umukozi w'Imana Yohana arabarimo n'abyandika iramara uti andika utobere none hahirwa umuntu apfa afiriye cyane cyane umuntu yitanze gukorera Imana. Uyu mukozi w'Imana yakoreye Imana igihe kirekire mu ishengero kandi yabaye uw'ikimazi mu bantu bose bakoze b'Imana twigeze kubona. N'umuntu yarabangutse yakoze ibikorwa bidasanzwe, yaranyarutsa kuko Imana yabona igihe cyiwe kingana iki ari kigufi. Nicyo gituma yitanga. Kubonye amashengero yararongoye hariya, kubona amashuri ya Bibiliya yarimo, kubona ibikorwa yakora by'uburyo bwose byo kwitanga, kubona ko umuntu ijuru ryarizigiye. Yesu nashimwe. Isome n'indi jambo hariya muri Yesaya igice cya 57. Igice cya 57 kidukangura twebwe twese. 57 umurongo wa mbere avuga ngo umugororotsi ariko arahereketa kandi ntawe wishyira ku mutima. Abubaha Imana bariko barakugwaho kandi ntawe kubibanda, ntawe bibaye. Umugororotsi akuwe mu byaha
ashitse mu mahoro. Muri wese muri bo yagendera mu nzira igororotse ashitse avuye mu mabara. Haleluya. Yesu nabiki ibi biriko biragenda ukamenya n'ibisanzwe byagira ubishaho. Nagomba ibintu bishire ku mutima shengero y'Imana n'abari hirya n'abari hafi n'abari hino, ibintu vyibaze ingene abagororotsi bariko baribwa banyaruka n'ingoga. Haleluya. Ongere dusome mu gitabo cyo Abatesalonike arico ndangirizamo. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Ariko bene data, ntitugomba umuyoberwa iby'abasinziriye itiro ry'urupfu, ngo mubabare undi mubabare ng'abandi badafise iki ubwo twizere yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizere yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'Umwami twashikirijwe, yuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye kugushitsa kuza ku Mwami wacu, tutazo kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko Umwami wacu ubwiwe, haleluya, ubwiwe azoza aranguruye ijwi rirenga, amanuza avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba yande inzamba y'Imana, maze abasinziriye muri Kristo niyo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira Umwami wacu mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'Umwami, nuko mwiruranishe ayo majambo. Yesu nahamiki hano tumva ubwiwe Umwami azoza. Haleluya. Ndazotuma marayika Gabriel, ndazotuma marayika naka ubwiwe. Haleluya. Murabyumva? Ubwiwe yotuma marayika Gabriel yonyibagirwa. Ariko ubwiwe niwazogira gute? Niwazoza. Haleluya. Kandi bafise iki? Akoresha ikibazo, akoresha inzamba y'Imana. Inzamba y'Imana isa n'inzamba yo kw'isi. Inzamba yo kw'isi yo kumva n'abari ngaha kw'isi, ariko iyo nzamba y'Imana n'abari ikuzimu bazoyumva. Haleluya. Turarindiriye umunsi, ni umunsi ukomeye, evenima ihambaye itigeze kuhaba kandi itazosubira kuhaba, umunsi nzamba yavuze. Aba rero batwitangira imbere, tubona umenga biragoye
twene kumenga mbega bigenda gute. Imana yabonye yuko ari bo bazoza kutuja imbere igihe Yesu azobaje. Imana yishimye. Turanezerewe rero kuri umukozi w'Imana, Imana yamwakuye nta kundi tunda kubyemeza. Yari umwe mu nkingi zigize ishengero ry'igihe. Ubonye ibikorwa yakora, nyene yitanga n'umunezero mwinshi. Imana yabonye ko yokwakwanya akaba aratwitangiye imbere. Tukaba tumushimiye, dushimiye Imana yamuduhaye iminsi yakoze, tugashimira n'umuryango wiwe, tugashimira n'amashengero yakoramo, ngene Imana yahaye umwanya w'undu akayakoramo neza. Twaranezerwa no kumubona ibikorwa bikora. None Imana yo mu ijuru yakoze ku mwana, yakoze. Haleluya. Mbega Imana yakoze. Reka nshime Imana, ariko imbere yo gushima Imana, umuntu wese yoba ataragira Imana, umuntu wese yoba apfa gukurikira abandi ariko atagira mwemuye, twamubwira inama n'umunsi agenda ategura. Haleluya. Imana ibireka kugira ngo ujya muntu yananiranye aronga uburyo bwo kwegera Imana. Yesu nabafashe. Imana nibane namwe, dusenye Imana, tuyishimire ibikorwa yamukoresheje ibintu byinshi, ukamukoresha ibintu byinshi. Ubakishije urusengero rw'Imatana, abana abandi bose ko ari runiniya, none ubu yariko aramubwira tekaya basi ngomba ndakubaka urundi runini. Urumva yarafise imigabo n'imigambi yiza yo gushishikanya agakina. Ariko Imana mushimire ivyo yakoze. Haleluya. Yesu nashimye. Usenge Mana uru mucunguzi wacu uhoraho, Mana y'ibitangaza. Igitangaza wakoze mu isi nuko wazanye agakiza, kandi agakiza umuntu wese akakaronka. Turashima Mana imyaka wakoresheje Andre, imyaka Mana wamuhaye amagara meza, imyaka Mana yagenda akomeye, yagenda yiyabira, yagenda akomeye. Wari wamuhaye ubuntu Mana ngo imyaka yiwe izobe imyaka mizima. None Mwami wakoze, bisigaye hezagira y'amashengero yarimo, kandi Mana hezagira n'umuryango wiwe, abana biwe, abavukanyi, inshuti bose, umuntu wese agerageze kugira azamubone mu ijuru. Turashimye Imana, turakengurukiye Imana. Amena. Yesu nushimwe. Turavuze urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru. Amena. Ega tuzokorani